Ndabaramutse n'abakaze bwese abanywanyi bacu ba muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Tugiye kubashikiriza ikete ryuguruwe ryandikiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ni ikete ririmwo ibitari bike, turaza kubimenya muri ano makuru, turabe nabo baryanditse ivyo bamenyesha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Iryo kete ryanditswe n'abari mw'ishirahamwe IDHB, bakaba barirungikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. IDHB ni l'Initiative pour les droits humains au Burundi, bakaba banditse ikete ryuguruye barirungikira Perezida Ndayishimiye. Harimwo ibitari bike, turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabiteguye. Hari n'andi makuru atandukanye avugwa hirya nino mu buryo buramvuye. Turaza kumviriza yavugwa muri politiki, umutekano, agateka kazina muntu, ubutungane ndetse no mu bindi bisata bitandukanye. Turonse akanya vyose turagenda tubica hirya nino. Fyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu babere bashikirwa navyo. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza. Gira dutangurire kuri rino kete ryuguruye ryarungikiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Iryo kete ryanditswe n'ishirahamwe IDHB, banditse bati inyuma y'imyaka ibiri nta butungane ku bwicanyi ku mvo za politike. Ikete ryuguruye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuwa 30 Ruheshi 2022. Nyene icubahiro, tubandikiye mu gihe c'isabukuru y'imyaka ibiri iheze mwimitswe nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Haraheze imyaka ibiri. Inyuma gato murahiye kuyobora igihugu. Initiative pour les droits humains au Burundi yarabandikiye ikete ryuguruye ryavuga idonido ingene abantu batandatu bishwe hagati y'ukwezi kwa Gitugutu 2019 na Rusama 2020 kubera imigambwe barimwo. Ivyo biradondaguwe aha munsi. Abenshi mu bishwe bari abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Inama y'igihugu iharanira umwidegemvyo CNR, imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, inama y'igihugu iharanira intwaro rusangi, umuhari urwanira intwaro rusangi CNDD-FDD nibo bagirizwa vyinshi muri ivyo vyaha. Muri bimwe imbonerakure zakoranye n'abategetsi bo ku nzego zo hasi canke abaserukira umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwo hasi canke bakabashigikira. Biboneka bamwe muri abo bategetsi baramaze kuduzwa mu mabanga. Kuwa 7 Munyonyo 2019 mu ntara ya Ngozi, Varisito Nyabenda, umunywanyi wa CNL, yarasandavye kubera ibikomere. Imbonerakure zari zamukubise mu gihe yariko aragerageza kuzibuza gukubita abandi banywanyi ba CNL. Kuwa 12 Kigarama muri 2019 mu ntara ya Bujumbura, Desire Ntaho Ndabasigiye yaserukira CNL ku mutumba yarasiwe mu idirisha ry'inzu yiwe. Imbonerakure zibiri zitwaje ibigwanisho zarabonetse mu micungararo y'inzu yiwe imbere y'uko yicwa. Kuwa 4 Ntwarante 2020 mu ntara ya Muyinga, Fauziya Basesuwabo, umunywanyi wa CNL, yarasandavye kubera ibikomere inyuma y'iminsi mike akubiswe n'imbonerakure co kimwe n'uwo bari bubakanye n'abahungu babo batatu. Kuwa 9 Ntwarante 2020 mu ntara ya Bururi, Albert Niyondiko yikekwa kuba ashigikiye abatavuga rumwe na leta bitwaje ibirwanisho yararashwe mu gikorwa cakozwe n'igipolisi n'iperereza. Kuwa 29 Ntwarante 2020 musitanteri wa komine rya Nsoro mu ntara ya Gitega, Sekonde Ndayisenga, yarahaye imbonerakure itegeko ryo kwica Jean Bosco Ngabirano, umunywanyi wa CNL. Ikiziga ciwe catowe bukeye vyaboneka ko yakubiswe bikomeye.
Kuwa 4 Rusama 2020 indwi zibiri imbere y'amatora, Richard Havyarimana umunywanyi wa CNL yaranyurujwe mu ntara ya Mwaro, yahavuye atorwa mu ruzi ari ikiziga inyuma y'iminsi 3 afise ibiguma binini mu mutwe. Nta butungane bwigeze bubaho ku bwicanyi, haba kuri Varisito, kuri Desire, kuri Fauzia, kuri Albert canke Jean Bosco. Nta numwe yigeze akurikiranwa kuri ubwo bwicanyi bwabo. Amatohoza yarahagaritswe kandi imwe mu miryango yabo bishwe yaratewe ubwoba kugira ukuri kunigirwe mu menshi. Igisa n'ubutungane carabaye gusa kuri Richard Havyarimana muri Myandagaro mu mwaka w'2020. Sentare y'intara ya Mwaro yarahanishije imbonerakure zibiri igihano c'umunyororo w'imyaka 15 kubera ubwicanyi. Abandi bakekwa kuba barageze uruhara n'inyuruzwa ryiwe ntibigeze bahagarikwa, kandi umwe mu mbonerakure yaciriwe igihano yarabonetse inyuma y'ibohero ku mutumba hafi yaho asanzwe avuka. Ivyo vyabaye sivyo vyonyene kandi si vya kera. Kuva mutorewe kuba umukuru w'igihugu twaratohoje no ku bundi bwicanyi bufatiye kuri politike, kubabuzwe irengero no kuborezwa igufa ku batavuga rumwe na leta bakurikira. Kuwa 25/02/2021 Egide Sindayigaya afise imyaka 64 yarapfiriye mu gasho k'igipolisi c'intara ya Rumonge inyuma yaho iperereza rimuboreje igufa, naho igipolisi ciciye mwene wabo. Kuwa 15 Rusama 2021 umunywanyi wa CNL Batazira Rasta yaratowe ari ikiziga mu ntara ya Bubanza inyuma yaho imbonerakure zari zaraye zimukubise bikomeye. Kuwa 30 Ruheshi 2021 mu ntara ya Bururi igipolisi cararashe Bernardino Baserukiye yarahejeje kurekurwa ava mu ibohero. Umukuru w'igipolisi ca komine Moise Arakaza yamwagiriza ko ari umurwanyi. Kuwa 29 Mukakaro mwaka w'2021 abagabo bambaye umwambaro wa gisirikare baranyuruje umunywanyi wa CNL Elia Ngomirakiza i Bujumbura. Nta urongera kumukubita ijisho kandi hiyumvigwa ko yoba yarishwe. Hagati ya 29 Munyonyo na 3 Kigarama mu mwaka w'2021 Innocent Barutwa nayo umunywanyi wa CNL yarapfuye mu gihe yari apfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura inyuma yo kuborezwa igufa n'iperereza mu Kayanza. Kuwa 15 Kigarama mwaka w'2021 Auguste Matata umunywanyi wa CNL yarapfuye inyuma yo kuborezwa igufa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Hamwe gusa muri utwo turorero tw'ivyabaye muri 2021 niko gatanga umwizero. Kamwe gusa muri utwo turorero tw'ivyabaye muri 2021 niko gatanga umwizero ko ubutungane bushobora gukora. Muri Kigarama mu mwaka w'2021 umukozi w'iperereza Gerard Ndayisenga yarahagaritswe kubera uruhara rwiwe mu rupfu rwa Auguste Matata, icaha kimwe gusa muri vyinshi yakoze mu myaka yamaze mu gisata c'iperereza. Ihagarikwa rya Ndayisenga ryarabaye ikintu gihambaye. Mwaremeye ko ategerezwa guhanwa bimwe vy'akarorero. Mwoba muzokwitwararika ku buryo ubutungane mu bubaza ku vyaha vyo kuboreza igufa, ubwicanyi n'ibindi vyaha bikomeye yakoze nk'umukozi w'iperereza agacirwa urubanza vuba hakurikijwe ingene imanza zikurikiranwa zikongera zikaburanishwa mu buryo bwizewe. Mu majambo menshi mwashikirije ku mugaragaro muri iyi myaka 2 irangiye, mwaravuze mushimitse ko Uburundi bukeneye ubutungane. Mwaremeje ko
nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko kandi ko ivyari bizingamitse ubutungane biriko birakosorwa, ariko rero hariho ubudasa bunini hagati y'ivyo mwemereye abanyagihugu n'ukuri kwibonekeza. Ingene ubucamanza bukora nta cahindutse kinini, ntiburashobora kurengera gukoreshwa n'abanyapolitike. Uku kudatera intambwe kwarateye agahinda gakomeye abakorewe ivyaha n'imiryango yabo. Barafise uburenganzira bwo kumenya ukuri no kubona abakoze ivyaha barengutswa imbere y'ubutungane. Muri ubwo burorero 12 twavuze aho hejuru, hari intambwe zashoboye gutegwa ku vyaha 2 gusa muri ivyo vy'ubwicanyi, ku vyerekeye gukurikirana mu butungane bamwe mu bavyagirizwa, ukudahana gukingira ikibaba abagirizwa ubundi bwicanyi, niko kwibonekeza mwihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu rikoregwa abatavuga rumwe na leta vy'ukuri canke biketswe muri iyo myaka 2 irangiye. Nyene icubahiro, igihe mwinjira mu mabanga yanyu, abarundi benshi hamwe n'abandi bo mu makungu mukorana bari biyumvira ko mufise imigambi ikomeye yo kunagura ubutungane. Bari bifuje kubaha icizere. Inyuma y'imyaka 2 ico cizere kiratanguye guhera. Mwarijeje inshuro nyinshi ko mugiye kurandurana n'imizi igiturire mu rwego rw'ubucamanza, ariko ntimwashoboye kurangiza ukwivanga kw'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, abakozi b'iperereza n'abandi bategetsi babangamiye ubwigenge bw'ubutungane. Nk'ujejwe amabanga y'umukuru w'igihugu ajejwe kubahiriza ubwigenge bw'ubutungane, akaba ari we agenzura urwego rw'iperereza, murafise ubushobozi bwotuma abategetsi bakomeye babakikije hamwe n'ababegereye bakorana bashengezwa mu butungane. Murashobora kurandurana n'imizi ukudahana kugahera burundu. Muherutse kuvuga muti ukudahana kuvyara akajagari. Ivyo mwavuze ni ukuri. Mu gihe ubutungane buzoboneka ku vyaha bikomakomeye nko kuri ibi vyaha twadondaguye muri iri kete, niho honyene Uburundi buzoshobora kurengera ivyabaye. Niho Burundi buzoshobora kurengera ivyabaye muri kahise, bugashimika ku ntambamyi z'imibano n'ubutunzi muri kazoza. Nimwakire nyene icubahiro umukuru w'igihugu, icifuzo cacu kivuye ku muzirikanyi Initiative pour la droits humains au Burundi. Twifuza kumenya vyinshi ku burorero bwatanzwe mw'ikete ryuguruye. Some ikiguzi c'urupfu ku batavuga rumwe na leta na urugendo rusigaye Uburundi buzorengutsa mu butungane ababwo bagirizwa guhohoterwa. Ivyo akaba ari bimwe mu biri muri iryo kete ryarongikiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Bikaba vyanditswe na IDHB, akaba ari ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu, Initiative pour les droits humains au Burundi. Akaba ari ikete ryanditswe muri ruheshi nyene uyu mwaka 2022. Umukuru w'igihugu ikete araza kugira ico arivuze ko, nukurindira tukaraba ko bimushikira. Namwe banywanyi muvyumviriza, muraduha ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mukanya ndaza nkubwira amakuru ndiko ndagutegurira.